adi batuke usubire ubatuke iyo groupe irimwe abantu biganza ari iyo uyirungikire ya DJ iyo groupe irimwe abantu biganza baba baramenyereye kwiganza muhiri wabo baca bashaka kwiganza no mu gahingi iyo turi bamenye ko amagara amadaseseka nibayore uno munsi ni kurusume jo nibo namba bariko baranka kumutangariza kandi bamaze kubona amafoto ko ari kurusumu barambabaje bwa bundi rero abantu bari kumwe bariko baramufata bemeye kuzifotora sha barambona nabe kikombe twari guhanwa kwa madame kumwe twamujanye tumunyegeje akaca nakomera induri yo twamugaraniye kugira tumufotore tubibarungikire mu bitangazi nivyo baciye batangura n'umuntu no kujya atajya adija no koga baramwoza madame atumako abantu baza kumwoza b'abarundi bakaca binjira kumwoza abonye nubona bamufashe none yarageze yaho bo muri yo groupe akugira bamutangarize kwa bijejwe umuntu barayingane bo murungi kaje kuvuzwa atarasinzikara ashobora gupfa umwanya n'umwanya ukaje usanga ariko batangwa kuzura amaso kandi ibintu bariko barabibona hakubigarurira hagufi nukuri barambabaje abantu bo muri iyo groupe ijana kwijana barambabaje amagara bayitiki uyu mubiri twambaye umaziki ku buryo bashobora kwiyumvira ngo bariko barayaga kuyaga ça signifique kuyaga n'umuntu no kuremba k'umuntu bihuriye hivyo uwo ni kurusumu je twari kumwe muri Jezani ndamuzuko ijana kwijana barabona ko je ndi gifafa no yoberwa kurusumu twirigwana yirigwa ransuka muri Jezani bareke nta kibazo kuba base kumutangariza Imana ibahezagire. Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira kwishene ya YouTube Daniel Mugisha kaze karibu bivanye naho mudukurikira muherereye. Uyu mubona ni umurundikazi nkuko muvyumvise mu ncamake aho kugira ngo avuzwe canke atabarizwe abakoresha biwe ahari muri Saudiya bariko bagerageza kunyegeza ibimenyetso ibi ni vya bindi biva mw'imfu abana bacu b'Uburundi bakaza bagwa muri Saudiya bazize ko abakoresha base kubavuza abandi bakabahohosha mu kubakubita bigwariye. Uyu yasaze mu majambo make naho nabwira umwirondoro wiwe hanyuma ikindi babwira nuko ntarahamagara agence yiwe bayimbariye ni agence ikunda kunyitaba yenda yihamagaye ariko sindayihamagara kuko nabonye bino birimo igipfungo kishi nshimye kubishira hanze kuko hariho amafaranga afise y'amezi 3 bariko bagomba kuyamwiba kubera yasaze. Bino rero nashatse kugira ngo nabishire hanze hamwe bohirahira bakamutwara amafaranga yiwe uwo yamutwara amenye yuko nubwo yasaze aguma ari umurundikazi amafaranga yiwe ntibamutware. Niyo mpamvu nshimye gukora kino kiganiro ntaranahamagara na agence yiwe yamurungitse ikigo camurungitse cyo mu Burundi. Uyitwa Kurusumu Ngendakumana simari bari Kurusumu ariko ni Kurusumu Ngendakumana. Ngendakumana avuka ni umurundikazi avuka i Bujumbura. Ikigo camurungitse nico bita Ardawish. Niyo mpamvu navuze yuko nza kuyihamagara ko ho baranyitaba harimo abakozi bayo tuganira iyo umuntu batuye icyumviro bakagikora ariko nk'ibiriko biraba ngaha muri Arabia urumva ishobora kuberayo bakamwaka amafaranga yiwe ushobora gusanga bigize ingaruka nabo mu Burundi batari buyagarure. Aha rero aya mafaranga bisaba yuko bayakingira aho yashikiye muri Saudi Arabia muri Arabia Saudite ni ku kigo bita International Recruitment Company. Ni umurundikazi asanzwe akora ari muri kontra ya babandi nibaza ko ari abamega kuko akora ataha urumva ko yaje ku kazi bamuguze bagakora hanyuma bagataha si babandi baje mu makontra ngo bagumeyo mugabo baba bari muri kontra n'ubundi nta ngorane babazwi bariyo mu mategeko nabarungitswe na leta. Ubu rero ari kuri ofisi aho bita Najani canke
Najarani. Aha kuri Najarani rero niho bagomba kumugirira nabi mu kwanka kumuvuza canke kumwambura amafaranga yagwaye afise. Ibi vyose muraza kumva ukuntu bimeze. Uyu si mushasha kubera ko amaze amezi 9 ari muri Arabia Saudite. Muti rero afise ingorane iyihe? Ingorane yiwe niyo mubona yasaze, yagwaye mu mutwe. Nagerageje kuvugana n'abantu bamwe bamwe mu bampaye amakuru, bampa amakuru atariko ivumbi, bampa amakuru menshi kuri uyu muntu. Nta misi myinshi aramara agwaye, kubera yuko babiri twashoboye kuyaga baduhaye amakuru kuri uyu muntu, batubwiye ko hirya y'ejo igenekerezo rya 17 yarakomeye, bashoboye kuganira hanyuma akavuga neza, ariko yavuze ko ikibazo afise aho bamujanye gukora yari ahamaze igihe ngo hari ibibazo vya banke, ngo nta banki zihari, ariko akavuga yuko afise amafaranga yiwe muri ATM ya karata aba afise y'amezi 3. Akomeza avuga yuko yaganiriye n'abakoresha biwe yuko ngo mu gihe ca mwezi Ramadhan ngo giheze kuri ofisi bazacamujana kuri ofisi, bobo bazacamujana kuri ofisi kugira ngo arungike aya mafaranga. Urumva hariya ari nta mabanki ahari, mugabo bambwiye ati mwezi Ramadhan iheze duca tukujana kuri ofisi hanyuma urungike aya mafaranga yawe. Naho nguko rero bayaga neza, nta kibazo yari afise, kandi baganiriye umwanya munini n'abantu babiri. Bukeye kw'igenekerezo ry'18 niho twabona inkuru yuko hari umurundikazi yagwaye mu mutwe. Tubajije dutanze two turabaza, duce dusanga n'abandi bamuzi barabiduhaye. Ubu bari bavuganye yaratangaye abonye yuko umwe mu bo bari bavuganye yaratangaye abonye amafoto na video yuko yagwaye mu mutwe. Baciye bamufata bamuzana kuri ofisi yari yamugurishije. Inzu aho yari yagiye gukora bobo bavuze ko ngo babonye yigubukiza aguma akoma induru yiruka mu nzu, naho baravyumva ivy'umugwayi wo mu mutwe, n'ubu murabona ko baguma bamuseguye, ariko akaguma yiruka biboneka yuko nyene vyamaze kwanka. Ikibabaje rero uyu agwaye nabi cane, aho agwaye akoma induru nko mubibona, yiruka ntarya. Ikintu ashobora kurya gusa ngo ni umuhwi. Birababaje kubera yuko amakuru dufise nuko arya amafaranga afise kode y'irya karata ifiswe naho yahora akora. Bamwe mu muryango wiwe twashoboye kubaronka twavuganye, batubwiye ati ntiyaheruka kurungika amafaranga, yari yavuze ko azoyarungikira rimwe akwiye amezi 4. Murumva yuko niyo mpamvu yari afise amezi 3 yabitse muri iyi karata. Barangiza bavuga ko ico basaba ari uko hajya ahantu yarari iyi ofisi yoca ibabwira bakabahereza kode, bakinjira muri irya banki yiwe, hanyuma ry'amafaranga bagashobora kuyarungika mu Burundi. Ntibagire ko yagwaye yasaze, ngo bagire vya bindi Karine yamagira vyo kubiba amafaranga, hanyuma ngo udufaranga yakoreye tworeza abana twomufashije mu Burundi kumbure no kwivuza neza amaze kugerayo canke kubaho, ngo bace badutwara. Amezi 3 ni amadolari menshi arenga amadolari amajana 7,800. Murumva ko n'amafaranga arimo imiliyoni 5 uko biri kose, canke zibura makeya. Murumva ko yomufasha cane mu bibazo arimo. Bagasaba ikigo camurungitse Dawish gukontakita iriya ofisi bakorana yo muri Saudiya, bakamucungira amafaranga yiwe, mbere bakaba yarungitse mu Burundi kuko atakigira ubwenge. Amakuru nayo. Mu kurangiza ngomba negure iyi ofisi ariko yaha muri
Arabia Saudite n'abagome kuko n'abantu babi bashaka yuko ibi bintu bitamenyekana. Bagerageje kunyegeza ibi bintu byose. Ni ofisi yitwa Najarani. Bagerageje kunyegeza ubu burwayi ntibashatse ko bumenyekana. Ibaze namwe umuntu agwaye ari mu nzu, ubu abaza kumwoza nyene kirya kigo arungika abaza kumwoza kubera ko ngo aguma namwe muravyumva umusazi ntaba yikontorora agiye yonona n'ibindi muca muvyumva, ngo aguma arungika abantu baza kumwoza aho kugira ngo bamujane kwa muganga. Bagasaba n'ubuserukizi bw'Uburundi muri Arabia Saudite gukurikiranira hafi kino kibazo. Iki kibazo si ikibazo gisanzwe nka nama mvuga rimwe na rimwe vyo gutabariza umuntu ngo ntiyariye canke ngo yagwaye umutwe. Murabona yasaze kandi afise amafaranga yiwe yakoreye. Ibi bintu vyose murumva ko ni ibintu bibiri bibwirizwa gucungirwa umutekano, kumwitaho no kumucungira ubutunzi bwiwe, kuko akenshi baca bikika mu kiza nk'abantu bagwariye kuri urya ofisi ya Karine wa musuma, aca basopa amafaranga n'abakomeye. Kwanza mwaravyumvise nk'inkuru nabahaye ejo ko abakura impuzu nizo musi abakobwa bajana muri dushe akabakura impuzu akabasopa amafaranga bakuye mu kazi. Ahubwo muyamuhera iki? Muze muratuma mumugira n'amenyo basi vraiment. None yarabananiye Karine kweri? Arabasopa amafaranga yabo. Narababaye numvise ejo uraho mu Cibitoke akavuga ngo jewe ngo bambwiye ndanuka. Ni ba barundikazi b'inkehwa baturuka muri bwa bwoko butagwiriye mu Burundi. Ibaze umuntu yashoboye kwitinyuka akava mu Burundi akagenda muri Arabia Saudite ava muri burya bwoko, aho kumushigikira ati namwe muratangiye gutera imbere mu mutwe, ni vyiza ko muja kurondera muri Arabia, apana bimwe vyo guma mubumba inkono. Ngo Karine agashaza aramubwira ngo aranuka. Narababaye vraiment, narababaye. Ngo Karine yaza ambwira ngo ndanuka, ngo twaka amafaranga, amwaka n'amafaranga yiwe vraiment. Amwaka amafaranga yiwe akaza ambwira ngo aranuka. Abantu nk'abo baba bakwiye no guhanwa. Yaritinyutse hamwe abandi babumba inkono bavuga ati je ngiye muri Arabia nanje gukora. Agezeyo Karine ati uranuka, agaca abwira ngo n'abakoresha biwe ngo aranuka. Ngo mbere mwaravyumvise mu kwidoga mu kiganiro nabahaye ejo, ngo urumva ngo n'abakoresha bacu ngo batwanka kubera ngo Karine we yababwiye. Bo baca bamutako n'ishavu kubera ko niyo bari kuri ofisi aguma babwira. Mbe wewe ko mbona amahere yamwishe mu maso, ibihere vy'ibishunduri, ko atamubwira ko agwaye umugera canke agwaye ibihere, ko atamubwira ko ari ivyuririzi vy'indwara. Nimba hariho ikintu kimbabaza, ni ibintu bikorerwa abarundikazi bari muri Arabia Saudite. Igituma nabasavye ko baza barabivuga ni kubera yuko ubwa mbere narabivuga mukibaza ngo ni umunwa wa Daniel Mugisha kumbure wenyene. Ubu nabasavye za mutanga témoignage, muvyivugire, mukora amavideo, mukora amafoto, abandi mugende mwugurura amadosiye mwibanga, ko tumaze kumenya haba nta ngorane, turazi aho yubatse, turazi iwabo. Ubu biroroshe cyane ko bugurura amadosiye mwibanga bakamwitwarira, hanyuma tashi bakazoca bamufata, bakaca bamukonvoka, akabona amakonvokasiyo canke bakamufata akaza guryoka, kuko ibi biriko biraja ngaha ni archive ntibizimangana. Murambabarira kuba ncanze vya Karine n'uyu muntu yagwaye mu mutwe namabimasa, kuko nubwo atobari kuri office kwa Karine we umuntu ariko aratoteza abarundikazi muri Arabia Saudite, nzomuvuga mpaka, kuko ariko igihe tuzumva atagikubita umurundikazi atakimusopa amafaranga yiwe nta ngorane n'ukuri tuzobireka. None wewe uragiye ugwaye wasaze nk'uyu agaca gusopa amafaranga akagukubita, uwo muntu mumva atari shetani barungitse ngo giye gufasha abantu? Sinzi mu Burundi, sinzi kwanza ambassade muri Arabia ikikora, ntiwovuga bakamuhindura bakamukura kuri rya agence bakashiraho uwundi aza arafata neza abarundi. Harabambwiye ati hariho umuntu yadufata neza, umudamu araho ati yatwigisha icarabu mu Burundi, ati kuri agence twari turiko ati nk'uwo muzana muri Arabia abarundi baca baronka amahoro. Namwibagiye izina mugabo ngo yari ku kigo kwa Deje, ngo yigisha umugore kabisa, ngo yigisha
abarundikazi neza icarabu, ngo yitonda, sindamwibuka izina, ngo yitonda cane vraiment, ngo aganira neza. Asha n'ubu ngo abagize ingorane bari muri Arabia baramutelefona akabafasha akabavugira, aho gutelefona Carine kandi ari yari. Mwumve uwo muntu ngo barungitse kuvugira abantu. Mbere ababimbariye bavuze ati botuma batuzanira uwo basi kuko wowe ntibameze neza. Ico ni igisabo c'abarundikazi rero, nizere yuko abadukurikira muzovyumva. Kino kintu kirambabaza, niyo mpamvu umuntu wenda yifata ku mwanya muremure, kandi kidakemutse sinzovyemera, oya n'ukuri. Tuzoguma tubigira guca nyene gushika igihe abarundikazi leta yiyumviriyeko bazubahirizwa, n'udufaranga bakoreye bakatutahana mu Burundi, kuko iyo Carine yabatse urumva ashira mu mufuko wiwe gusa, sinzi ko aribo bayasangira, kandi ibi na ambasade ntavyiziga. Amatike bakarondera, ubushikiranganji bukaca hirya no hino, ambasade ikazana amatike y'indege, hanyuma amafaranga urya muntu bagaca bayamwaka yari yifitiye. Carine agaca yarya wenyene amafaranga asavye uwo muntu, ega bamuhaye kurya, ariko ubu ni kurya umuvumo, ayo mafaranga azoguhumira. Murakoze rero bakunzi banje, mufashe uyu murundikazi ku rusumu Ngendakumana yagwaye mu mutwe. Ni umunyabujumbura, yasafirijwe na Ardawish, hanyuma ari kuri International Recruitment Company, yashikiyeho bita aho muri Saudiya kuri International Recruitment Company, hanyuma kandi hakaba hitwa ahantu hari kuri Najarani. Ngayo nguko, ndabashimiye.